bazidede wa mwana ajya mu gitanda ciza none shawo dede umviza bwe mugabe imana ya mwene so si ya mwene nyoko iziko bimeze mugana niwe yavuze ngo urumva ngo no musi rero ngo ndafise amahera ngo aca vyuka yafise bose bararonde Voilà. ntayuraronka ugiye gutwara umwana wandi umwicisha inzara gakeke yego ndiramutuze kumutora murindire basi mumozege amahera cyanyuma kibindi kumuheba ntiyavuze ngo ngiki kibindi kumuheba mugiri kurihuta utekurihuta tekana amahera azoboneka bose ariko yavuze yambaye twese twafite turi gusa Ico twihenda ko ni uwo mutipe agukunda murabona pele yumva kuvugana umunsi wose ushaka kuvugana no mutipe misi yose atigera akubwira ko agiye no muri ville basi urumva Akakubwira ko agiye. uri he muhira ngo mama agize iki ngo ndajyana haziri nimwe ngo akora mafungure nagiye koga iyo mutipe mukaca muguma muvugana ahakurotesha mukarota muri Burundi tuzoja hehe tuzoja nka Paris urumva ushaka gukora ego tuko dushaka kuba aba boss b'abakobwa none gabasha je mukeneye yuko nza gukundana n'umuntu usumba amahera Elsie bitweke ko nawe basi uwo mufata mu mugongo mugihe nawe sinavyo gufata mu mugongo akeneye ntavyo gufata mu mugongo akeneye gutera imbere novuga cyane ngo sinomufata mu mugongo mugabo s'il te plaît udafise amahera aboneka naho ubura umutipe arondera ibyo twavuze umuhungu akora umuhungu adakora umuhungu adafise amahera bientôt niwaza kudutera ingorane atubwira ngo bamudesevye ngo umukobwa ngo ibiki n'ibiki induru ngo Delisia yaramuhevye kubera ubona umukobwa abonye uri mieux aragiye twe dukeneye sécurité financière pana amahera sécurité financière. Greetings to me people out there. Nibatkomeze neza on my side. I thank God. Meze neza n'ukuri. Amako bisanzwe butsa kugira subscribe, kulakinga, kusharinga no gucomment. Iciza niki byose uravyemerewe. Okay. Ubu rero ninde ni kiganiro ni deba n'abakobwa batatu beza. Ndaba présence mugaje mpere kujya mu mabuja afise micro nyene yidondore karibu. Merci, nitwa Elsie Greta Kaneza. Elsie Greta Kaneza, mego n'umujournaliste nawe. Ego, umuyoutubeuse kandi w'umunebwe. umunebwe Okay. Basi canke yahagaritse base ni muri pause tuvyitegute narazimye urumva. David na Monica. Meze neza. meze bien cyane We the locals. ndatekereje Ni gitanga cy'Imana kwa Delisia taravuga ijambo na rimwe. ubu rero mwaramenyereye ko je aje mvuga amajambo menshi Oya si twamenyereye gusa ivyo bihari tu nico kintu tutashobora guhindura avyita general. Mumeze neza rero. ndemeze bien ndashima de ma part ndashima ego Delisia gute? ni sawa bimwe ndashima Elsie none bon. Ni bon cyane. Okay, mesh no musinda vuga deba. comme d'habitude ni présente débat ivuga ati money brings happiness muri relation Especially in love. yeah especially in love et bien et donc mu rukundo nyene ni handi mi relation donc tugiye debate ku vyerekeye ntuze niyo deba tugiye tuvuge ko genre kintu bavuga yuko ariko usanga nk'umuntu yavuze ngo d'abord il faut aller chercher l'argent hama utuze kuresha umukobwa si je bivuze baje ntimunyumve nabi ngo umuntu awe nabi si jewe ariko ndisigura bien sûr ariko ni ibintu dusanzwe twumva bivugwa kandi gusanga ngo umujye mukobwa ngujye mu stongo yarantotse because of money urumva yabonye amahera handi acaragenda umuti bakaba ariko aridoga paragenda kumisha kwa bakobwa umuti paragenda ko bakunda kubeshira abakobwa ngo ujye mukobwa yagiye ngo kubera ibiya like cyangwa si ibintu bavuga biba ari byinshi avuro clavier mwe muvuga gute avuro clavier Jisho idea avuro clavier chavuro niko jamais amena miko Jisho vas nacho daguretse qu'est-ce que tu fais de ma part ego umviriza gato nakunda kwende gutangura tegitswe ngiye kiba
arisiguye ngo yabigize ayibona Uzabibona. uri bigwanyereye bon de ma part sinzi ku bandi de ma part jewe numva umenga nivyo nako sivyo umunezero amara natona David namubwiye ngo gutanga. Uhagaze mu bisanzwe. uri kurantwenze bon je de ma part amafaranga siyazana umunezero ego merci Elsie navuge. je ndi contre ya Aha. amafaranga arazana umunezero mu rukundo De mawe Delisa nawe banza avuge havyumvira Delisa umeze gute wewe uhavye bagira juste amavuga umva je numva menga d'une part nivyo d'autre part sivyo je ndi hagati na hagati okay wowe nyene habari utangura gute je no kuvuga yuko ndonse umpa amahera bon umpa amahera uravyumva nawe yego ndavyumva kandi byongera cyane gose kandi kivuze ko ndose n'utama amahera navyo byo ko ndamukunda ya nta na gato wowe ntawe wotoka ngo kubera adafise amahera ya wowe ufise genre navuga gute uteze amahera aho nibaza ko Delisa ahagaze muri ba bakobwa usanga iyo afise umuhungu atashafise sivyo mugo ugasanga aragerageza basikamubwira ati ndabasi Delisa ntacamburana bifuma bitaba kuza mugabo akabironka usanga kandi naronka vyinshi bimwe vyuzuye mugabo ataronka bikeyi genre bimutuma Delisa asa neza mubona yisize maquillage yambaye ipantaro nziza so ikindi naco none umuhungu naho yibatampa amahera nico kintu nta nakimwe bihindura je ko naho nzanira gift ari mbombo ya 20 uyikunda ivyo muri kivuze ko ipantaro nambari wayingurira ngo agapira namba cyangwa igisuko no simva ivyo gute nanje ntumusatifiza boyfriend nkamuha amafaranga nawe akaba ugenda gukora oya hagati na hagati gabirabaho urumva ugasanga ndabitahura David wowe ukavuga ati jewe reka basi igipantaro cyo ndayigurira reka nigurire kano gapira reka nisukishe se neza muge niyo abize cizana agafondote bice bigenda nduza kukanka bice bikontribuwa voilà kuko nawe nyine umuhungu araruha sivyo nawe nyine akeneye kijya ka gift gute utakwiyumvira ati okay basi donc ego ndakora kekurakora isarakora turakora nga sivyo kavuga ati okay mushahara basi kuno kwezi reka nikoce basi nsinzire basi je nivugire comme nsanzwe mfite indi responsabilité kavuga ati kansinzire basi nguremo 30000 nguremo ipantaro basi iba yabaye ndamushire nabyo biramuryohera biramuryohera cyane Elsie je kuri jewe navuze yuko urukundo ikintu ca mbere ngangira mvuga ibintu vyinshi vraiment ikintu ca mbere kiriko kirazana ama deception muri bisi harimwo amahera urukundo rutarimwo amahera niko ruriko ruratuma turiko tubona umujene afise 30 avuga ko atagikunda abahungu je rero ngira nje kubahungu ariko n'abakobwa ndabajako abahungu ntibaze kubuntu kabasha ukuntu bimeze uri umuhungu urabona ingene asa David ndabibona ucumbwira yuko uri umuhungu ubwo bwiza bwiwe utegeza kuba contribuwamo uko biri kose dukeneye gusa neza dutegeza gusa neza rero muri iki gihe koko turi abakobwa bashaka gutera imbere natwe turiko turashaka gukora turiko dushaka kuba aba boss b'abakobwa none gabasha je mukeneye yuko nza gukundana n'umuntu usumba amahera Elsie bitweke ko nawe basi uwo mufata mu mugongo mugihe nawe Elsie navyo gufata mu mugongo akeneye ntavyo gufata mu mugongo akeneye gutera imbere novuga cyane ngo sinomufata mu mugongo mugabo siptople udafise amahera aboneka naho ubura umutipe arondera ibyo twavuze umuhungu akora umuhungu adakora umuhungu adafise amahera bientôt niwaza kudutera ingorane atubwira ngo bamudesevye ngo umukobwa ngo ibiki induru ngo Delisa yaramuhevye gukora ubona umukobwa abonye uri mieux aragiye twe dukeneye sécurité financière hana amahera sécurité financière sécurité financière n'amahera bitandukanye he ndakubwire basi ndakubwira ikintu kimwe ego urashobora kuba ufise urumva ugasanga ufise nk'umutipe uravyumva azi kurondera bien sûr uravyumva mugo usanga ni wa mutipe ngo bino sinobikora genre babatipe batandukanya ubuzi bavuga ati je sishobora gukora igikorwa cy'inguva ashaka kwicara muri bureau ase neza like iyo chance ndafise no bigenda gute mbasha none ni buraya umutipe aravuga ati bon ndaje gukora pami toilette arakubura kubarabara ntaco aravuga ati uko biri kose agukunda keke urumva turakubwira ugasanga umutipe kawaida jazi okay kanange example ku bakobwa sivyo Elsie umugore rinza kunda sérieusement uravyumva ntashadakura kugira ngo basi avuga ati
bon iyo akunda umuhungu sivyo avuga ati jewe ndashaka guha kado donc umutipe gift umuhungu ukazu vyashitse nkontribue katufate nk'abakobwa bari buraya sivyo ko bari buraya akavuga ati peut-être ngira kontra nari ndimwo yaheze ndafite abagenzi ameze gutyo avuga ati abakobwa bari buraya abahungu bari bujumbura babibinebwe abakobwa bari buraya bari bujumbura abahungu bacika abakisi navuga amazina urabona ndakwerekera abadafite bagiye kuba ari buraya abakobwa muri buraya muze murahamahera abahungu bariko barakora donc aracafise baganya muri ivyo esi twumvika cyagute icyaha kitubwiye bagera iburaya arinze akunda none okay tubigizanye kuri nibaye batipaye ko barakundwa muri kino gihe muri kino gihe nakubwa iburaya abariko barakundwa abastar voilà nawe niyo yitirega none hitigashaje kumarira iki uzoyijya arayirihira ntaco ni nkuko nawe umuhungu ashobora ati ashobora gupeye indirimbo nimuyimvugirize niyo hita bashaka n'umukobwa yabashigikiye niko bivuze ndabishigikishe uraza no muririmbyi sinomufasha mu kumpamahera gutya ahubwo noje namubwiye ati mviriza reka ndakubere manager jewe Jean ukora igikoko ani example ntanzi ntavugwa sana umukobwa ntiwamuvuga vya bindi tuzi uwo mukobwa ashaka kwiyangaja muri ibi bintu n'umutipe ukuntu ameze sivyo ndafise abagenzi bangahe bakundana n'abatipe uravyumva mbwa mutipe nta na post ndeka ashaka gupostinga ngo asanga ashyize ko kamuji gasanzwe katerekana yukekana khayelma ko mukundanye vyumva mugasanga umukobwa nigana mukunda khayelma ego wowe yimvira gushira ukarubanda ukagira nte ni vyiza nawe nyine abishima uravyumva Davina urashigikiye abakobwa babaha amahera abakobwa Davina ahantu avuga yuko umuhungu areka gukora nawe areka gukora janga gukora ntareka gukora none ndakubaza ikibazo kimwe hamwe hoza umuntu akakubwira ati sivyo dukundane sivyo je nzokenera nzokiguha avuga ati niba ushaka tubese turabizi ushaka kamera uzombwire nde uwo mwanka no umwanya bashaka gukora David Derisa reka esi uzogenda gute no mwanka na gato no mwanka gute ivyo ni nawe nyene rero none aho bari rukundo canke yuba oya ubukurikiye iyo kamera iyo umuntu aguhaye ivyo bintu tu apprends à l'aimer usanga uri kuramukunda pore pore urukundo ruraza sans oublier que hariho umuntu jewe ikintu nankagasherura ni umuntu w'umushuga daddy ego le sugar daddy ana kandi kuko nobazi ko hashobora kubamwe agaproje ombita kubwira ikintu kimwe ego sugar daddy ko turakiyumvunze dede ku sugar daddy sivyo singiye ngo ndiyandagaza ngo pete ngo yipresence ngo no mwanga sivyo sugar daddy si wa muntu uzo kwa muri kuraririra ngo yipresence womwe aha oya no singize ndiko ndasigura simvuze sivuye ngo sugar daddy oya sivyo sibabwiye ngo yipresence ngo no mwanga ndakubwiye ati basi igituma basi cyo tumandana mwanka basi muri donc ndahantu habiri d'une part ndashaka ati OK j'accepte ndashaka kuronka sugar daddy d'une autre part non parce que sugar daddy so umuntu zo kwamubwira ngo shunda keneye iki sheri mva habuza akantu nkaka urumva aza kubwira ati no musi katugende hahandi so duhure hahandi donc t'es obligé yo kubikorera kugira yaguhe ngo boyfriend aza kugutahura sheri aza kugutahura bwira ati ya nivyo none bijya kwanza duhagaze kumubwira ati jewe umwana wanje uravyumva no musi arabuze pampers canke arabuze nido yaheze cyangwa ati okay no musi kaduhurire kuri hotel runaka ngo boyfriend abwira ati okay rindira mukanya ndiko ndayarondera ndayaguha mbega uyonye ko iyo abahungu badakora nkuye ko bivuga Elsie niyo bari ari rezo ituma hari n'abakobwa bamwe baja bagira bashuka date Elsie ushobora kunyishura uvuze abakobwa bamwe bagira bashuka date ugasanga like comme afise umuhungu unyamva yavuze ati umuhungu adakora gasanga umuhungu hari ndadiko yakora ugasanga hari amayati ko yaro ugasanga wowe ari kindi kintu ukeneye mo siri kumvuga wowe nabajico kibazo nabajico kibazo ugasanga nzi kucunuka ugasanga ashituma nk'ubunyi ugasanga umuntu bice bituma ajya mu mashuka dadi cause yuko ayo yabuze ko Daphine yabuze igihe aciyaronka be igihe naho hari igihe aciyabura
nta mpamvu ntusanga hari igihe byabikwetse umvize ndakubwire keke je sinumva umuntu azoza avuga ngo nagiye kurondera umushuga dadi ko yanabuze iki nta musi nimwe nzokigenda mutaho kuko bizabwire hanze hari abandi bantu bakenye gusumba wowe siko bose bacaje mu mashuga dadi kugira ngo abantu nk'amahera kuko ba utokwicara uvuga ati mana ndabigenze gute urumva sinyira nega none ega turabaye kwisikana imbwa bimana nayira ya sécurité financière iba yaheze urabwiye je keke sécurité financière cyo navuze cyo nibazako fiti ni kujya yino uvuga ati umuntu ntashaka nka byinshi birengeye muga kameme basi ico keneye urakiro afise bibi story yaba hariho ivyo kuvuga ngo nagi kwa sugar daddy bajya ko tuzi ubwenge tuvuma tondera umushugar daddy uvuga ati haya guhera rimwe urumva apana rimwe bazi amasha gufasha ikintu kimwe uravyumva nk'inzuba apana inzu uburundi ntabahari nta uhari ariho inzuba Davina kwiyumvira iyo operation nyene yogenda sishatse kuguha category ego barahari mugabo ariko sishatse kwivugira ngaha iyo operation Davina yumviriye bugera akora cyane ariyumviye iyo operation tumakora izana umviriza ndakubwira ikintu kimwe wopfuma basi uvuga ati uravyumva hari abakobwa usanga boga bakitegura uravyumva bakaja kuri club du lac kora bazi ko hasukira abazungu aza kumuhamera afadika sivyo niba mbwa ati ijoro rimwe uratoza kurarana iwabo nta cyo kurara hanze gihari uravyumva akamuha $300 ijoro rimwe ni ko tuzoje mu ndwiza yes Nobikate kandi nzira ko byumvikanye utyari uragenda ndakubwire bon ntimuce ngwaze ngo nanje niko imeze hari amandwa asanzwe azwi uvuga ati ano mandwa yana umuzungu asokerayo ubuzi ko ngo afite hotel club direct tuvyemeranye Kiriri Garden ari concentré sana hose uri concentré sana uravyumva Angel uravyumva ugasanga donc avuga ati jewe ndagiye hajya ahantu bazi ko nzibaza kumamera donc afadika yaba tuzi ubwenge muri amera afadika usanga bagigira shopping agamba nabonye gaho tukagezweho bikini mugabo jewe do mapa mfuma ngenda iryo joro rimwe uravyumva nkaza nshinga umugambi ego basi nkavuma ati mfuma ndandaza ibitumbura basi ndabivandereze kuri koteyo Jean umva rero naho abakobwa bagenda baca bijuju twagira shopping ana bon umukobwa yogenda agashiza amahera agacikura projet uwo nyita ko ikibi cha argent facile y'abashuga dad nachamara parce que once sarusha sinzi ko iyo baguhemvye we ku kwezi Davina mara waronse ndakubwira ikintu kimwe hari ukuntu iyo amaheru yafitiye igihe ababu uravyumva nubwo yaronka arushe vuga ati nayaronse uyu yafitiye umugambi sivyo yafitiye umugambi kavuga ati nubwo nayaronse yoroshe ndaza kuyakoresha ikintu basi kivamo ndabwiye basi jewe basi ndaguha example kuri jewe sivyo ndashaka kuba basi donc ndose nk'umuntu bana kujya uhora umbwiye ati Davina ndakurunkiye 20000 kuri Mika Stamera fils uravyumva sayemba namusavye abayi pense volonté ndabwiye ko jewe nshobora kugerageza isomene yose amera nkayagumana donc basi nkavuga ati we isomene yose basi nkakoresha isomene yose ntabungabunga nubwo aba ari make nta mahera yigera aba make nubwo aba ari make ukavuga ati basi uwo twahuye amaye 50000 sivyo ukavuga ati kandonera agakadogo basi kaneza amasashe canke ibitumbura kuri koteyo urako kandi ibintu byose bisaba umutahe mwinshi umengo Davina ari d'accord uri ko baha amaskuzi ngene muzoza ari d'accord pour une fois pour une fois c'est comme pour deux fois vache pour une fois c'est comme pour deux fois d'une part si meza d'une part si meza de l'autre part ni meza ça pour une fois reka twavuye muri sujet iyi sujet bashika dadi tuzoyisubiremo ibiri seri voilà nje numvuga twahinduye sujet oya nitwahinduye sujet twa tuvuga nyene niko byice byinjirana muri kwa amafaranga yo oya no nitwayivuyemo twavuga ati ni gihe umukobwa aciye ava kwa muhungu akagenda kwa sugar daddy numva turi muri ya ntuze nyamani Jean ni hahanda camuheba urukundo ngo gwabishe Jean urukundo ngo gwabishe nguje muhungu ntacampa ikintu gihari gaga keke igituma je mvuga uko hari gihe ukundana n'umutipe siko ko je quand même ndakuze kubasumva
urashobora gukundana n'umutipe kubera ko je nkanje hari igihe mba nespera ibintu vy'amaprojet amamariage tu vois tugakundana dufate mfise 25 ans uwo mutipe agukunda vraiment murabona pele yumva kuvugana umunsi wose ushaka kuvugana n'umutipe misi yose atigera kubwira ko agiye no muri ville basi urumva akakubwira ko agiye uri he muhira ngo mama agize iki ngo ndajyana hadiri nimwe ngo akora mafungure nage koga iyo mutipe mukaca muguma muvugana ahakurotesha mukarota muri Burundi tuzoja hehe tuzoja nka Paris urumva nta kintu cyari karakora kuri kugira ivyo bintu je suis sûr nta mukobwa azobibamo 5 ans 5 ans ndiko ndavuga ni haye umwanya munini 5 ni myinshi ku mukobwa banani oya donc abageze muri 30 wowe ntashobora imyaka 30 ukiryamye notuma ndayata ndiko ndondera notuma mba single nkarondera amahera kuri 30 ans ya tuko tuvuga rero muri ico kandi yahoze nafite imikro natubwira umengo mugabo reka nuko nyene baba niba ndabwira ikintu kimwe naguciriyemo iyo ni kategori ya mbere y'umuhungu hariho undi muhungu adafise mugabo akiruka akikora yirukako badesi ko ari mukobwa ataba patient aho bice bivana urashaka gukundana n'umukobwa afise 30 ans ntunze kuvuga ngo gira urondere 10 ans ngo 10 ans bashi nimutahura nabashi 10 ans afise 40 ans hari umuntu ashaka kubwira ati je ubushobozi bwanje bwana bw'uno munsi ni uko twoba mu Kamenge sivyo inzu y'ibihumbi 100 sivyo ndikubwira inzu y'ibihumbi 100 urashaka kubitahura je pete shaka kubitahura akubwira ati nta matera pour le mama fise uravyumva ntafise pour le mama tuzojya mambe ntafise pour le mama tuzojya hasi nta decor nimwe iri mu cumba uravyumva ukambwira ati kandi icuma ncaje nawe ntonde umuntu uzogya snap none posting kandi ubwo cyo ari cyiza uzogya snap none posting sivyo ugasanga umukobwa ntabaye patient agiye kurondera ibirenze uravyumva nawe abahungu barabadesha cyane byonyine n'umukobwa bafite ikibazo we hari abakobwa badahaga hari nawo muhiki siko nuvuga n'abakobwa ntibajije ngo nuko bon ufite igida shaka kubisipota nkuko Davina bivuze ngari umukobwa adashaka kubyihangana kubera ko hari umwana kiki iwabo yakwize bariho ndabazidete wa mwana ajya mu gitanda ciza none shawo dede umviza bwe mugabe imana ya mwene sosi ya mwene nyoko iziko bimeze mugana hano yavuze ngo urumva ngo no musi rero ngo ndafise amahera ngo aca byuka yafise bose bararonde voilà ntayuraronka ugiye gutwara umwana abandi umwicisha inzara gakeke yego ndiramutuze kumutora murindire basi mumozege amahera cyanyuma kibindi kumuheba ntiyavuze ngo ngiki kibindi kumuheba mugiri kurihuta utekurihuta tekana amahera azoboneka bose ariko yavuze yambaye twese twafite turi gusa ico twihenda ko mugihe akuze navuze ati nigutahurana mugani nigutahurana mugo ubuzima nako uko buje sikuvuga ngo bijye byo kwa muwanguzo bitwara we abavyeyi bafite ibintu bitandukanye bitahura mugabo kikivize ndakubwire wowe ubwire ikintu kimwe ni nkuko twibukanye ko ubuzima buhinduka burahinduka kandi Davina Kasina guciye ya 2015 hari abantu benshi bafite ubuzima bwiza ako bamaze voilà igisoko yahiye bari bafite ibibanza birimo amahera menshi birasha so ivyo ni ibintu utari ubyitegure mugabo ushaka kwita mu muriro ubona umviriza keke ni nuko Delisia uretse hanyuma uretse ujye muvyeyi ubona Delisia ujye muvyeyi bazigenda barubatse uretse ko ushaka ko yubatse barara ku kirago mbega utavyutse mugabo ukabona uno mwanya ufise ibintu cyo kimwerera ivyo bitabo umviriza keke ndakubwira jewe je te jure kuba ahantu habi ndashobora kuhaba n'ubu tushobora kuzohura nkakubwira ko nagize n'umutipe ukunda muri quartier nkavuga na vya bindi n'aya mayirizo yawe nkakubwira ati nagiye kubibamo kubera nakunze peut-être mugasi ivyo nashaka na snap nzofata voilà sivyo washaka ngiye ahandi hantu hasa neza kandi umugabo wanje azokwamba abona ko nshaka kugera ahantu muga nkacangaruka kuba mome dushaka kugera aho hantu rero natwe dukore natwe dukore sivuye ko natwe dukore tubafashe rega abahungu se mu mashini yacu nakubwira ikintu kimwe ego nanje do ma part jewe sino kwigera ndi kanda kwa exemple basije kuri mama sivyo mama yaragize accident sivyo ariko si wa mugore yagumye arindira mara ya papa uravyumva ego papa ari porte volonté kambwira ati gihe cageze gende tore urumva mugabo yavuga ati uko biri kose amera ashobora kubahembwa uravyumva nubwo yo bari make canke yo bamenshi sinavuga ko ari make ni menshi sivyo mugabo akwa bona nje ntokongereza mu make kugira ngo tugire ikintu kirenze ko yamena nashobora kugira ogire kije kintu basi ushaka nawe kubona ubwira ikintu kimwe ashobora kuvuga ati okay jewe
peut-être ndashaka kuba mu nzu ya 4 chambres cyangwa 5 chambres irihwa 300,000 sivyo ugasanga nka papa akora urumva ahembwa 700,000 ugasanga urumva nakura muri 400,000 y'inzu Atahera. 300,000 ishure ry'umwana ntibishizemo cyavuga ati okay Ratio. gihe rero nicyo gihe reka je ndawe ukuntu nikoca uravyumva ukwezi kose ndonke ya 300,000 ndi inzu uravyumva Justement. zokora ibi Ari ndavyamenye. twama twespera ku muhungu oya Nivyo. oya Okay, reka dushire hafi basi wamye uvuga dushire hafi wewe muragiye mu bintu byinshi byiza Loti arapfuye cyangwa arakenye ubyutse byaheze ko jenzi wangiye kwicara jego deja nu myaka yanje myaka yanje nari nkwiye kwicara muhira abavyeyi bakansomesha nkasiga inzara nkandi bakobwa nani mugabo ndakora uri wewe kamera abana rero nikivuze ko nawe umugore ngo nzoshinja ngo kwicara mu ndindiri ivyo mugabo azanye nivyo money brings happiness mugabo nawe kora nanje nkore hamaze amaturyohego ufise amahera n'umugore wakora kora nanje nkore hamaze amaturyohego oya hamugore rero nawe ntucuvuga gutyo gusa oya umugore ntace oya rero abahungu muteza kubanza kuronka amahera nawe sinkunda kuwupfa umugore asumba amahera basivyo byo ndabaye marié je dufate nka nkora ndiko mpembwa dufate 200,000 cyangwa 150 sio naduhembwa none uravyumva oya ntidusavye ngo mutwongerereze nayo nyene ni bon aradukwiye turashima Sandra nabaje yesu uravyumva ariko delicious no kuri andai uravyumva she uravyumva she ugasanga donc dufate ngaha twese two duhembwa 300 bika tugereze ngaha base 300 mugasanga Elsie araravye nk'inzu avuyemwe iwabo kunisa uravyumva akacabona peut-être hariho inzu urumva inzu ushaka kubiriho 250 sivyo ku kwezi akavuga ati juko biri kose utegeza kuba muri ryanzu cyo ngasanga boyfriend uravyumva akene ari gihe guha byinshi ugasanga 250 bivanye n'ingere karaharura ntaharura kuzo mufasha munga gukunda ari gihe adahura kuzo mufasha Elsie sivyo akavuga ati ntegeza kwikoca byazovye ko ya personnel akakubwira akacabwira sheri jewe ku kwezi hari igihe nsanga nasigaranye 100,000 ntakuntu aja kwasi mu buterere canke hehe ko hariyo nziza 100,000 agacambwira no ko ari usigarana uravyumva reka jewe umushahara ndawuhebera inzu nitwe spera abahungu urumva aho nyine ya happiness nyine bayamaze kuza Sha mugabo couple vraiment hari igihe rero jewe Elsie ashaka kwisupportive akavuga ati umushahara ndawuhe jewe nka David nkavuga ati iki jewe je suis oya none ucamuza ikintu nshigikiye vraiment ndazi ko mukundana none ingumu ziremewe dede ingumu ziremewe none dede none ko wenda kutabira wo indatabira uyundi nagira mvuga ko couple yose ari atunze utongiriye yambana umunezero mugabo sefa pasa ariko ntaco bivanigene mwa mwarabanye babare musamahera Fomye ndirire hasi Dubai bon reka ndaguha exemple basi sivyo reka ndaguha exemple jewe dufate nkundanye n'umuhungu nakunze umwana wanje sivyo rega arankunda bon biraboneka mu gasanga ni wa muhungu atari proud nuko nemanga yuko mfise umwana shari hamwe no ca ndonka umutipe dufate ari buraya ciao hasta la vista umviza ndabwira asma mbisa mukunda akunda wese en fait muko muvuga kuri partie y'abantu bari mariés donc reka tuvuge ko abantu bari jeunes nyene twe bakundana rero amahera amaziki basi muri ntunze nitwigeze twinjira mu ntuze muri amahera mugihe voilà mu bantu basi date reka on a kunyaka tugeze ko sivyo myaka tugeze ko fise bientôt 21 bientôt 20 ans uravyumva oya ndiko simvuze imyaka yawe mvuze ndiko ndaduga uravyumva bientôt 21 bientôt 20 ans dikaza tuere kuri 20 kuduga sivyo uravyumva simvuze imyaka yawe simvuze isabyi wanje uravyumva Naburi mike ni mbona nekimwe ushaka usazuga kandi umubiri wanje mfise so Elsie afise sivyo kora bavuga ko menopause ari 45 ans conclure rero duconclure Elsie utubwira akantu kanyuma aga conclusion la conclusion conclusion nagukiriyemo comme débat yo bandende twose twamaze amasaha 3 okay akantu kanyuma twofata jewe mu byo nashigikiye navuze yuko urukundo ruraryoshe
ruraryoshe au départ muga ruraryoshe cyane iyo hagiyemwo L'argent. amahera. Ok, Delicia. Davina namanza avuge. Bon, je de ma part. Bon, reka nanjye mene nk'uja hagati na hagati. Urukundo ruryoha nubwo utaba uri mu mafaranga. Bivaye n'ingene mubana n'umuntu. Sivyo? Bivaye n'ingene mubanye. Ugasanga ni wa mutipe donc murasupportana. Donc akubwira ati mankiraha mugaronderera hamwe. Uravyumva? Muri ico gihe amera nakenewe urukundo rurarukwiye. Je kuri jewe urukundo rurakwiye. Dede. Bon, je kuri drum hera yo nahatoya amanane kimwe muga nkabanzi ko le type minushe hora. Minushe vrema. Mwana umukobwa. Yamadu tweza misi yose ari nyuma. Ibaze. Bamwitara boss. Kuri jewe bon amahera yiwe nahatoya amaje gusa nkabanzi ati ko nanje naho ntafise imyaka myinshi kama mimi ndashaka kubaka abavyeyi banje biteze byinshi kuri jewe. Biteze abuzukuru. Voilà. Ati nahatoya amaje muga nkabanzi ati kama mimi hari ikintu basikiriko kirakogwa. Umwaka kanaka hari ibintu bizohaba byasubirego ni ibyo numva imyaka ni tujana nyene tuzogenda urumva ntimugume muturotesha ngo Okay, abakobwa rero mwabumvise ibyo bavuze ikiganiro nyene ni kinini cyane nticohera. yashise yashaka kugira hagaze Minushe ndakwirukana muri studio yacu. Okay, byo mwavyumvise nibaze ko mubona bwiye ko mugira amakommentaire yanyu uzoshaka kibandanya azopropose muzomwemera. It's okay. bashaka amasuje zo turadebata ko turadebata ko Icyo kudepata ko n'icyo nashaka kukivuga ni bon byose nabwiye ko commentaire hanyuma ikindi kintu naco muzore mujajinga mumanje kuraba emission yose ego kuko emission tutatanga conclusion y'ingene ibintu byagenda tugahuriza hamwe apana kuba mutamujajinga bivaye n'ivyo mwabonye muri tuba turi muri débat ifo kumara ikiganiro tabibasavye. hanyuma gusharinga commentaire hamwe na like kuri Magic Gambere hanyuma Locals hanyuma Isaac hanyuma Ingoma tumusupportinga Yo voilà ingoma tumusupporting vraiment Amanda babwira no kubakurikirana abakobwa kuri Instagram kuri Keke Kateka kuri Baby Mama Shanice Desi SC Greta voilà murabona n'ibibeza vraiment itwa am secret voilà Amanda bakunda cyane bakoza Magic TV.